gira akantu ushikirije abantu bariko baragukurikirana na cane cane abakunzi b'Ikimamara TV tunabibutsa yuko ngira ngo murashutinga mukaja mu misozi mukaja hehe iki kintu hana aha hantu cyane ngira ngo wahabonye neza ugerageje gusoma nibaza ko ubibona ndabibona iyi rero iri nishira hamwe rijeje kunguruza abantu rigakotesha amamodoka kugira ngo ridufashe kwiyunguruza abantu bakora imamanza abakora nk'ibijyanye byo kugenda kuvuga ngo bagiye gushutinga kuko nkamwe hari igihe usanga bibashikira ugasanga mugiye gushutinga kure Hello bakunzi b'Ikimamara TV aho muherereye hose reka twizere ko mumeze bien nkuko natwe mubibona neza naho menga kabeho ni boko ariko nico twiyemeje kuko dukorera mu ntara hagati mu gisagara mu misozi nkuno munsi ndabafinze turi taba kwanza kigendeshwa twagendanye no munsi twatugeze mu ntara ya ruguru ahantu bita mu Kayanza ariko nk'Ikimamara TV Ikimamara Agency tugenzwa nakamwe iyo tugiye mu ntara tugerageza kugenda turahura n'abantu baba batandukanye uno munsi rero turi kumwe n'umutumire mu bantu bari mengana amabogare cinda bivugisha kuri kuko sijera burevye ariko reka ndamusabe tumakanya yidondore avugisha bariko baramukurikirana bamumenye karibu mu Ikimamara TV murakoze cyane cyo ku mazina y'uwanje nitwa Expert na Sasagar ariko benshi bampamagara Abo mu gisagara benshi banzi ku izina rya Abo nkaba nsanzwe ndi umukinyi wa film aha mu ntara ya Kayanza nkaba nifadikanya n'abandi muri club ya Gatwaro Talent Film no musi tukaba turiko turatembera tugaca dushikira neza na neza ahantu igikorwa ca film mu Kayanza kiriko kirabera turabonye ibitari bike twagiye turabona ibidutangaza kuko umenga ntitwari tubimenyereye mu ntara yacu nziza ya Kayanza rero twari twifuje kukuganiriza kugira ngo utuganirire byinshi muri Gatwaro Talent Film okay muri Gatwaro Talent Film kugira ngo n'abatabizi bamenye byinshi ni gute mwiyumvira ico cyumvira cyo kuvuga ati reka tuje hamwe nkaba noneho ntitwabonye abajene gusa twabonye harimo abantu bakuze abakiri bato gute mwiyumviriye kuja hamwe mukavuga ati reka dufate dukora igikorwa ca filme mu Kayanza ku bisanzwe filme yarigeze babitegura bakanabikina ariko mugo ntivyaje ku murindi mwiza bivanye nuko wasanga ikibazo c'uburyo niki barabikinye benshi mu misi yahera rero no munsi club yavutse kubera babandi babita mugo nyuma harabamwe ababikunda ariko kwegeranya abana avuga ati turabe basha kino kintu tubona zindi ntara ziriko ziravibra mu iki kintu turabe natwe twiyegeranye bacero baratwegeranya hari nako byaciye bivuka tutangura turakora kandi tubona kumenga nyene ibikorwa biriko biragenda neza yego nije mwiyumviriye kugira ngo muje hamwe mufate mugire groupe yo gukina film kwereke mu myuga yose mwahisemwo umwuga wa film dufatiye kwabo bambere baduhamagaye bari barabitanguye bo umugabo babura novuga ati babuze nkabo bishobora kubikina bacero baraca kuri umwe sero nuko batuzi mu kibano ufise tara ukunda gutwenza ukunda kuganira n'abantu ndetse no kubikunda kuko hari umuntu ushobora gusanga muhiriwe urashaka kujya amataravye film hajya harava kubikunda hajya harava kira kitu cyose cyo kugira witwa umukinyi wa film bagiro baraca kuri umwe babonana iyo mpano tumaze kwegeranya tuvuga ati tubona ko ico twovyaza umusaruro rero ni filme kadushire mu ngiro ikiyogo ca filme nyene turi mu ntara ya ruguru aho benshi badashobora gutahura ingene abantu bashaka kuja hamwe kugira ngo bakine filme na cane cane kugwaruka iyo uri kurasaba nk'umwana muhira benshi bacabona umenga umujanye mu zindi ngeso ntushaka kumutahuza ko ugiye kumukinisha filme bikoro kuri mwebwe byaraboroheye kugira ngo musigurire abavyeyi musigurire abamwe mu ngo kuko twabonye harimo abubatse twabonye harimo n'abafise abana byaraboroheye kugira ngo mubashire hamwe bose bisanzwe kibi cyose kikoroheye ntikiba gifise akamaro bitegeza nyene kukugumira kugire werekane akamaro k'ico kintu ilevre tuzi kwino ruguru endere sina ruguru gusa bugi ikintu cyose ubonye umwana wawe ari karaja kuba umustar cyaburi ari karaja kuba umuririmbyi umukinyi wa filme umukinyi kenshi abavyeyi baramera nk'abashaka kumera ku ico kintu ngasica ubona kumwe ugiye guca imigenzo ugiye guca indero ugiye guciki
ivyo rero nino birahari me twebwe ico twamugwamwo nico abavyeyi baca baza gushigikira kuko nimba babona jewe nk'umukinnyi wa filime nkaba nitwa Abu ndi umuntu nyene byo bizarre mu barabara ico vyumva cavuga ati urya rero nivya club arongoye nta kindi yigisha kiretse ko yigisha bimwe bwiyo ni naba jewe mfise ivyamwa vyiza ikizobuza ko n'umuvyeyi avuga ati ukurikiye urya mu papa nta ngorane rero vyaragiye biracamo kuko uraza abantu turi benshi umuntu bavuga ngo ni mugari muri caki mu kirimi cy'ikinyarwanda umuntu rero usanga kenshi abagoye bigenda biraza byikubita kugira digestion y'abajene kigoye mugabo tugerageza kuyigera uburyo wa muntu tubonye ko hatanguye kwaduka katameze neza dushira hasi wabonye ko dufisemwe abapapa abamama turagerageza aho dushoboye hose tugatanga indero nkuko turi abavyeyi dufatiye kuri ico nyene uvuze ngo bivanye n'ivyo umuntu aba turiko turaraba mu bakinyi ba filime umuntu wese umuvyazamo umusaruro bivanye nuko yifata hari rero igihe ushobora kuja gusaba umwana ugaca usanga uwo mwana n'umuntu avugira hejuru cyane kumbure kenshi kandi mu Burundi batavuga yuko uvugira hejuru cyane ukora ikintu cyo umva uvugana n'umuntu akuze mugabo ntumenye kuvugira hasi Mico gihero aje mu mugwi wanyu burya tara yiwe abariyo nyene ntaho birashika ngo mukoreshe nk'umwana umwe mwiyo ntumbere umuvyeyi wamaze kubona igikorwa ciwe kimaze gusohoka kaza akababwira ati oyaye yandero mwatangasiye kuko benshi ntibazi yuko bijya abari bikini benshi baca bafatiraho bavuga ati nakamezo ivyo ntibirigera bibashikira mu gwanyu usanzwe muri filime ifise inzira nyinshi kandi ifise n'ibice byinshi rero nico bituma tugira ico bita repetition turategura repetition muri ya domaine yo kuraba mbega naka nihe ari for nihe ari faible tumaze kubona ko uri for mu iki kintu turose scene yaho hantu ucurikira irevre hano uwuza avuga ati je kugira nzove kwigwirirerire nzoje hasi kiragoye mugoro muri filime cha tugutegura kuko muri filime turakenera hariho scene zo umuntu atagira ijwi ritoye akabaho no umuntu afise ijwi rinini tugukenisha sero n'ukuri muri filime haragutse uje umugaye turaronka ukina uje uri mugufi turaronka ukina uje uri muremure turaronka ukina isi ni kuvuga twe dukina ubuzima kijya kintu cyose rero kibaho mu buzima ariko muri filime turagikinisha igihe turamutse turonse wa wundi agifise tumukinisha muri cya kindi gihe dufatiye nko kuri wewe ni yiherore kubango kiragukina gusumba izindi bo je nkuno munsi ndacafise amahirwe yuko nkina role zose havuyemwo medere mbere novuga ko ari zose kuko je umbwiye tirira ndarira abakunzi b'Ikimamara TV mama ndabakorera kana no munsi Jesse ngunda amajambo gusa ndakunda tubijana n'ibikorwa umukinyi wa filme ahari hose bari play cyangwa prete gukina icyo bamusabye uno munsi yo turi mu kazi kose ngira ngo utwerekere abakunzi b'Ikimamara TV cyangwa bari baragukurikirana na cyane cyane abo mu ntara yacu ya Kayanza bavuga ati ujya mu ntije ariko aravuga si amajambo gusa ahubwo n'ibikorwa birakora no gusaba rore wonkinira wonkinira yariyo yose nditayara kina wakazi nk'uti kose mwarira fata basikonda umwana wawe uno munsi umbonye ndiko ndasimbura upango dufate nagusavye nk'uruhuca ngonje ahantu karunyimba bigaca bishikanye tugahura nko muri corridor mfise bukama mbere ndiko ndomboka urabibona nk'ubu nshinje nkavuga ati ndacinje reka ndabe ko papa yaryamye hama niruke nawe nk'umuvyeyi ukamfatana n'ikambiri mu ntoki canke simvye urupango ico gihe rero shana kuri umuki kuko ngerageje kumva nyene umpaye sene ahubwo sije nziza wavuze ko utoye ikamba mbiri uri kuranyobanyoba yego dufate naha kwikaro wowe ndazi kuri mu cumba nanje kubera ko nakusabye urusha kumbura ko kuja mu kirori ku mugoroba warunyimye nshima komboka pole pole ndakwika mbiri duce dukubitana nko mu muryango nkaho nk'umuvyeyi wanje uri tayari gatwenga ariko abana umuntu twayigira uburo warunyumva yombye ngo so ngo arajyana we twavuganye ko
ivyo birori vyonyene ndashaka kuja kubikira hama ngo uriko uraja hehe umbe ndakubwira jewe ndi so wawe ntagutegetse tegereza gukurikiza nakubwiye ndazi ivyo mwamugiyemwo hariya ngo mugiye mu vyo mutamba musubira oya papa reganire kumwe n'abagenzi sinshobora umwana w'iwanje papa nukwenda kwingenza umuruho ibi mbonye vyo gutora ubukamba mbere ugenda urayomba bisigura ko nivyo ugiye mu bigize ntatarukuri ko ne nakubujije wari kuguma muhira kandi umyenda kugiye tisubira ubunyene mu nzu nzosubire no kubona wasohotse niwe uzombona uwondiwe Wakundi mama tivingira ngo mwabonye ko narifise ubwoba nanzi neza ko umwanya n'umwanya umuvyeyi ashobora kuvuga ati reka ndakubita ikofe mbe mwico gihe gashane guca nifata gute nituraheza nanze kukubabaza nituraheza abu tukeneye kumubona n'umusazi abasazi bari ubwoko bwinshi uko wiyumva ni kuvuga umusazi hariho abasara bambura impunzu hariho abasara bihoreye hariho abasara baganira babonye abakobwa bakaja kubasoma urakoze reka rero nkini kubera ko cibita ngereye kumenya kubera ko cibita mwiyo mudona kubyo zose ko wamitishijemwo ndicagurira cyagura ntari iyo nisindayikina kendi tayari reka basi ndakubabaje nzogusoma ubundi munsi reka ntaco nkine nivugana ego nizinda nazo nyene ziguma zishaka ujya hano wasanga nkabikira Mariya ari mama kona ngiye gusenga mu bambwira ngo Yozefu ngo Bikira Mariya n'ubusanza ari mama ya si mama nzona muresha byari nk'ivyo tarazi ntwari mu Burundi yonyene ishaka gusara ivuga ko ashaka kuresha Bikira Mariya ariko man abu uradukeneye byinshi bitari bike kandi turabonye yuko kabisa uri umuntu ashoboye mbega abo mu buzima busanzwe arubatse cyo ndubatse kwe nimba wari wanshimye swata tahomvye dufatiye ngaho nyene cyafatira kuri wowe nyene uwo mubakanye aratahura ko ibi urimo arakazi ku buryo ushobora gukina rero yose yari yose wisanzuye nuko gusa imigenzo y'ikirundi imwe igenda iribagirwa ubundi bwose rugo yaba ari umuntu yugurukiwe mu bintu byose hama muhiro katanga ko raporo rero uno munsi arashobora kuba atobitahura kandi irevre uwo mubakanye aratahuye ikintu mu rugo gwiza muratahuzanye uramubwira ati kimeze uko nkuko nanye nari cyakeneye azakubwira ati nanje kimbona kimeze uko mukagira ico muhurijeko vuga ati mu rugo iki kikubwe mu buryo rero ndubatse kandi arabitahura ategereza kuvyumva kuko ndiko ndarondera iterambere ry'umuryango deja kuko ibi ni vyatera imbere ku rwego gwiza umukate abana bazoronka via kuba ndi umukinyi wa filme kuba bambona kuriya na kuriya nibaza ko bizobanezera yego dufatiye kuri wowe nyene twabonye ko ukina neza ni uyuhe mukinyi mu Burundi navuga gute ugenderako ukavuga ati jewe ndifuza kuba nka naka canke ndashaka kumusumba mu bakinyi ba filme ngaha mu Burundi bisanzwe nka bose kuko uno munsi bose bariko barakina bose ariko ntitwibagire yuko tugendera muri competition voilà jewe kubwira ntangure kuja muri filme sinigeze ni hano umunsi wari mwe essence ya competition navuze ati jewe ngiye gukina meza ibikorwa byiwanje nivyo bizokrasa mugabo ndagenda ndaronkamwe abagenzi uno munsi ndaronka naka ejo nkaronka uwundi sero nuko anyumvise hariho tumbonana tukavugana tugasubira nza gusanga rero ndiko ndakurikirana ibintu vya wa muntu twabaye abagenzi bikantuma kugira ama inspiration zo kubona kijya kintu ko yagikinye nani nifuze kuzogikina ndavuga nka Amede yarakinye filime ishusho y'umuntu
hariho byinshi mvuga ati respect, mvuga ati nanje nokora de cette manière nkagira nanje ho nigejeje. Yego hama abandi bose vraiment ndabakurikirana ivyabo kandi ndabiraba nifuza ahubwo kumera nka bose. hari akajambo wagumye ucishamwo kenshi uvuga ngo mu Burundi imico n'akaranga mwebwe tubafatiyeko murakina mwisunga gutata imico n'akaranga by'u Burundi, mbega nimba muvyisunga mubisangahe mubisomahe kugira ngo mumenye yuko muvuga ati iki kintu twagikoze twataye umuco. Bo hari ijambo nakubwiye ko muri filime dukina vyose dukina ubuzima. Hamaze rero kuba ubuzima aho hanze tuba turabona abakora ibijanye no gutakaranga k'igihugu yani cy'u Burundi. Nimba nje nkubikina ukabona nyene ko nataye kijya kintu sindiko ndakina ko yanagitaye ahubwo niko ndakina kugira impanure wawe ndi yagitaye ndamuhe message kuko nimba jewe nkinye ndiko ndatabije alafe ya filmu uzobona ko ngaruka mbi nazigize ndiko ndahanura wa muntu muri filime rero dukina ubuzima bwose ariko mvuze ati reka ngende kurondera mbega no kwisunga iki la majorité yacu twese twaraciye ku ntebe y'ishuri dufise vyinshi tugenda turarondera mu bitabo ku magugore hehe kugira urabe mbega ikintu cogira akanovera gute cabicoshika kure gute biciye mu gikorwa ciwanje. Gatwaro Talent Films mwibona hehe nk'inyuma y'imyaka nk'itanu? Hamwe twaramuka tubandanije nkuko tudacitse intege kuko urabona ko ibici intege ntibibura ariko ku bwacu no ku masengesho dufise twifuza ko ku myaka nk'itanu buri mukinyi wese wa Gatwaro azoba afise ubuzima bwiwe abona yakuye mu gikorwa twatanguye. Yego mbe dufatiye aho kubera ko mwashimye kwita Gatwaro kubatazi Gatwaro ni mwisunze iki kugira ngo muvuga ati reka tuje hamwe twite umugwi wacu Gatwaro? Ikibazo yo kimbajije nababara ko ahantu hose maze guca abamenyesha makuru bo kibazo barakimbajije. Rero Gatwaro numusozi umwe mu misozi igize intara ya Kayanza. Numusozi ufise amateka menshi kuva ku ntwaro za cami. Numusozi umwe uno musi ko turavugana uberaho imikino y'imyidagaduro itandukanye ku bajene ku bakuze ku bagizene. Gatwaro ni umusozi umwe watowe ushikwa ko ikibuga c'inkino inkino urazi ko bose bazikunda kandi Gatwaro uri nk'imakamba ukavuga ati Gatwaro uriya muntu ari makamba aca yumva Kayanza direct kuko ni ikintu nta munsi uhera kidaciye kwiradio ijambo Gatwaro nta kinyamakuru woga udasomye Gatwaro mugabo burya kirema hari umunsi yorenga litavuzwe cyangwe zacukiro zande mugabo Gatwaro ugiye kuyiraba yama hejuru yama mu kanwa k'abantu yama mu bamenyesha makuru yama mu radio bisigura ko natwe kuba twiswe Gatwaro bica mu kanwa ka benshi ca bimvira ati Gatwaro twaje dushirako na film Talent baca bakajutako ino treshoze twafatiye ko Gatwaro iri mu bibuga bike bitahindura ibizina igihe haba guhindurira amazina ibibuga bindi ko Gatwaro yarakigumanye baca banandika ko ku muryango ko ari international ni sikibuga c'intara cyo commune ni international tuvuga ati natwe rero dushaka kuba bikomine cyangwa igihugu cyakiki international twifuza natwe kuba bisi ni mwene ivyo ni nkizo tire twagiye turafatirako tusanga muri imisozi yose dufise ngaho iwacu twotora Gatwaro kugira tugire vibe hejuru kwa ryumva mu bikorwa twabasanze murimo ni mumaze gushira ku mugaragaro gute? Bo kuri chaîne yacu ya YouTube turafiseho video 9 bo nizo video 9 hariho zimwe zakozwe kera tugitangura yani kurazi ntangiragora twarakora duto nyene tugifatiye aho yatanguye ryari. Gatwaro iramaze iminsi itari mike. Gatwaro yaratanguye muri 2016 plutôt yatanguye muri 2016 baraba peti bakeyi batanu menga bari batanga ibintu byo gukina comedy bayita The World Company barakora mugabo vima barabona ko ivyo barimwo bitoshaka kugenda kuri bivanye nuko bakiri bato cyane uburyo ivyumviro urazi by'abajene
biraduga mu gutwo video twabo two baratugumana bafite n'izindi bagiye baratakaza hariya na hariya nyuma rero niho mu mwaka babonye ko kuvyukuri buri commune buri ntara z'ibihugu bariko baraduza cyane igihugu ca filime ko kiraduga ku rwego rukomeye baravuga ati natwe rero ka kantu kacu turaronse uburyo bwo kukavyura hano vyaciye bihera rero baregeranya kwa kuntu twavuganye turabiganira yegeranije abantu bavuga ati kine ikicanye na filime ibi vya comedy tubanze tubibangire nuko yagira avuka gatwa gira kaja mushikirije abajene canke abandi ba mama canke aba papa canke abana bataratahura ko umwuga wa filime ari umwuga ukorwa nk'izindi gira akajambo ubatekereye kugira ngo nuvyumva ari hariya amenye ngo igikorwa muri ko ni nakazi bo reka ngende nagure ndacagure gatoyi buri muntu wese yumve ko muri we arafise impano twe twaragiye guhomba twagiye guhomba kubera ko wowe ukura uzi ko wigishwa ushigwe muri segisho uje muri kaminuza iyo tuza kuba nk'ubu haje uhejeje nka 6e baba bamaze gutora mu tara yiwawe antuka batukurikirana cyane voilà na filime haba hariho benshi bamaze kuronka kwiyotara yabo ari gwabo rero ko bariko baradukurikirana bumve ko buri muntu wese arafise tara arafise yani ingabire yahawe iyo ngabire rero maze kubona umaze kuyimenya deja abasigaye kwishira mu ngiro twebwe rero kubadukurikirana bumve ko tara yiwacu twebwe twaje nga twiyegeranije duhujwe na tara yo kukina filime rohego eko charity abipfuza kwifatikanya namwe mu uwo mwuga muri mu bo bakurahe cyogenda gute nizihe mbuga mukoresha kugira ngo nuvyumva atari mu Kayanza ari mu izindi ntara amenye ahantu bakura twebwe kirebe yacu korera ngaha mu ntara ya Kayanza ariko turafise ama nimero turafise ama page turafise na machine kuri YouTube ugenda kuri YouTube kandika gatwara talent film uratubona ushaka gusiga commentaire cyabura kaja kuri page yacu ya Facebook yitwa uko nyene nanyine ukatuvugisha n'amanimero ariko ukatuvugisha mu gihe ubonye kwiyotara nawe uyifise ariko utakumenya aho uri ashaka kutugana cyangwa gaca ku nimero ya jewe ko nigenda yirongo iyo club 69 55 15 64 tukavugana hamukaza gushimbira y'abakinyi bakaraba kuvyukuri kwiyotara uyifise mukajana n'abandi reka tugushimire murakoze namwe